Teka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Hejuru TV imbonesha kure ibagezaho amakuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, mu gisata ca politike, ic'ubutungane, ic'agatekakazi na muntu, ic'ubudandaji, ic'umutekano. Hari ibitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo mu kinyegero, hari ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ayandi makuru menshi tubatunganiza tukuye ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru, tutibagiye kandi n'ayandi menshi tubagezaho aba yavuye mu masoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego sikuru zo mu gihugu c'u Burundi. N'umwanya rero twabateguriye amakuru, ariko n'amakuru adasanzwe. Muri iyi minsi rero nta kindi kiriko kiravugwa kuri Twitter, kuri Facebook no mu bitandukanye, WhatsApp hamwe no bimenyesha makuru. Nta kindi kiriko kigaruka ko uretse ishamba rya Murehe, ni hariya mu ntara ya Kirundo. Iryo shamba rya Murehe rero hari ikironge kirimwo amatoni miliyoni 12 na bihumbi amajana 7 y'ubutare bwa kaseterite. Ayo nayo rero akaba afise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amarundi y'abanyamerika buri kwezi. Nico rero kiriko kiravugwa, dore ko n'umukuru w'igihugu nkuko muza no kuvyumviriza mu majambo wiwe bwo yoba yaratangaje avuga ko Burundi noneho bukize gusumba ibindi bihugu kw'isi. Nuko rero vyashikirijwe na Ngendakumana Gaspard arongoye ishiramwe Bumeko risanzwe ririko riracukura ubwo butare, ngo naho abo bakoroni batwaye ubutare butari buke, amenyesha ko ivyigo vyakozwe vyerekana ko kagace k'ishamba rya Murehe karimwo amatoni miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 7 ya kaseterite. Ariko ivyo sivyo tugiye kugarukako, dore ko hari n'inkuru twazibagejeje ko zirabana navyo, ahubwo turaza kugaruka ku nkuru Pacifique Ninahazwe yahejeje gushira ahabona, ndetse avuga igitangaje ko inyuma yaho umukuru w'igihugu yagendeye ako gace, amakuru Pacifique Ninahazwe afise yerekana ko Perezida Ndayishimiye yafatikanije n'amayondoro igikorwa co kwiba inzahabu mu ntara ya Muyinga. Ndetse rero Pacifique Ninahazwe agatangaza ko afise ivyemezo bikwiye ko Mayorondori na Ndayishimiye basangiye urwo rudandaza rw'inzahabu. None bigenda gute ngo uwo yise umusima w'ikijuju abiriwe baca bafadikanya ngo mbega inzahabu zabo zoba zinjije amafaranga angana gute mu kigega ca leta? Turaza kubigarukako vyose rero muri aya makuru. Reka imbere yuko tubigaruka ku buryo burambuye, mukurikire izi video uko ari zibiri n'amajambo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwiwe yoba yarashikirije. Bijya binogo mbona ikabarore, abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye yose mwayashiriye abatunzi, none mwayashize Mayondora charaba hasi. Mayondora mwayashize he? Koma n'ibinogo ntabona amahera mwayashize kubibijuju gushika mufata mukimitunga y'igihugu mugaca mwishira abanyamahanga. Saka maramazi ngo itoni kugwanga ubu itoni ya kasterite njambaza mu partenaire wanje niyo nsaba Silvestre ni wajejwe ivyo gushora, niwe yoca sigura itoni kugwa kanga estimative y'ibiro ikitoni kugwa ngahe ku isoko. Tufate nk'itoni nka 20 itoni 20 zirashi container imwe irashikana ibihumbi amajana 350 by'amadolari. Itoni 20 itoni 20 umva uca wumva rero umaze gushika ku matone amamiliyoni 12 muraca yumva amahera ari n'amamiliyaridi menshi y'amadolari nk'amamiliyaridi 50 y'amadolari arenga. Miliyaridi 50 y'amadolari ni imyaka yo kubaho Burundi. Kori umuhero w'isuzorinda ushika turya. Twabibabwiye mu buryo bw'impfunyapfunya ngo kubera iki abo leta yita abasuma ari bo bonyene izeza ubutare bw'u Burundi. Tangurira muri Kigarama 2022 ikabarore Perezida Ndayishimiye yagerije umudandaza François Wirage batazira Mayondori ko ari mu bijuju vy'imbubutare bikaca bibushira ibindi bihugu. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yavuganye ishavu nkuko mwabonye no muri iyo video, ndetse nishavu yerekana ingene komine Kabarore yuzuye ibinogo vyavuyemo ubutare ariko ikaba itigeze itera imbere. Kitangaje inyuma yaho nuko amakuru Pacifique Ninahazwe atangaza ko afise ariko Perezida Ndayishimiye afatikanije
n'amayondori igikorwa co kwimba inzahabu mu ntara ya Muyinga ndetse mu Kinyegero noneho hakibazwa ingene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asangira urudandazwa rw'inzahabu hamwe nabo yise abasuma. Muri Gitugu 2023 umudandaza Sylvestre Niyonsaba yarahagaritswe ico kimwe na benda hamwe wiwe yatwara BRB Didier Done Murengera Ntwari bagirijwe ivyaha bine bikomeye cane birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutanga ibiturire, amatungo avuye mu vyaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Naho ivyaha yagirizwa vyari bikomeye, Sylvestre Niyontaba ntiyigeze ajanwa muri sentare yicunguje amahera aca arekurwa. Yatanze miliyaridi 3, ivyaha vyiwe rero biba biribagiwe. Igitangaje iyo Sylvestre Niyonsaba niwe ajejwe kudandaza ubwo butare budasanzwe buvugwa ko bwubuwe mu ishamba rya Murehe muri komine Busoni iriko iragaruka ko muri iyi minsi. Aro nitwo kwibagira amatoni yavugwaho inzahabu Burundi yashorwa i Dubai ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, ariko muri raporo y'amafaranga yinjiye muri leta ugasanga handitse ko Burundi bwashoye ibiro 3 canke 4 vy'inzahabu. Ni bande bashoye amatoni y'inzahabu atigeze yandikwa mu mafaranga leta ikoresha? Muri 2018 umukenyezi yitwa Heme Nshuti yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Mu vyo yazize harimwo urudandaza rwa kaseterite yisanze ariko ahiganirwa n'abajenerali bo muri CNDD-FDD birongwe vya kaseterite mu ntara ya Cibitoke. Heme Nshuti yashora kaseterite i Dubai. Nkuko rero bararaye tubivuze n'ubutare ntibwigera buteza imbere igihugu ngiyo atantwara ibereye iriho. Akaroro keza kakaba rero kari ku mubanyi w'u Burundi ari we Repubulika Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubutare rero bukaba buri mu minwe y'abasuma ngo nta nico bumariye igihugu. Perezida Nkurunziza rero yuguriye ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa Teresera ahitwa Gakara muri komine Mutambo muri 2017. Ico gihe abarundi babwiye ko aribwo butare bwa Teresera buhambaye ku isi yose, ko buronderwa cane kandi ko bugiye gutuma Burundi butera imbere bidasanzwe. Perezida Nkurunziza yavuyeyo yemereye abo muri Bujumbura Rurare ko amabarabara yose iyo ntara agiye gushirwa mu kaburimbo. Muri Kigarama 2022 Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko Burundi bwari bumaze gushora amatoni arenga 1000 ya Teresera, ariko ko nta mafaranga na rumwe rwinjiye mu kigega c'u Burundi. Hakibazwa rero none aho ayo mafaranga yavuyemo yoba yaragiye. Muri Mukakaro 2024 Perezida Ndayishimiye yagendeye aho bacukura ubutare bwa kaseterite na Karuta muri komine Busoni mw'ishamba rya Murehe. Byavuzwe ko hubuwe aho ababirigi bahoze bimba ubwo butare baca barahazibira igihe Burundi bwikukira. Barundi rero babwiye ko hazimbwe miliyoni zirenga 12 z'amatoni ya kaseterite nk'uko twabigarutse ko mu mpfunyapfunya. Perezida Ndayishimiye akaba yaragize ati umuhero uzorinda ushika abarundi barya. Icigwa rero cagaragaye kuri Repubulika Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe na Botswana, kuko mu gihugu kidatunganijwe neza ngo ubutare bushobora kuba umuvumo kurusha kuba umugisha. Ibihugu vyinshi vya Afurika birafise ubutare n'igitoro byaragize ingorane zikomeye ntibyigeze bitera imbere. Akarorero kari hafi cane ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ifise ubutare bwose buronderwa mw'isi, ariko ifise n'abanyagihugu bari mu bambere bakenye mw'isi nzima, yaba mu ntambara zidahera. Hari n'ikindi gihugu citwa Botswana naco gifise ubutare bwinshi bwa diyama. Ico gihugu cubatse demokarasi ikomeye cane, gushira imbere intwari ibereye n'agateka kazina muntu. Ubutare bwa Botswana bwatumye abanyagihugu bayo baba mu bambere batunze muri Afurika. N'Uburundi rero nibadushira imbere gufatana mu nda nk'igihugu waribereye na demokarasi y'ukuri, ubutare ntaco buzomarira abarundi. Ico abarundi rero batazi nuko ngo mu Burundi hasanzwe hacukurwa n'ubutare butari buke burimo inzahabu na kaseterite, ariko ntaco ngo bwinjiza mu kigega ca leta. N'amafaranga ava mu butare hirira mu mifuko y'ibihangange bike cane. Ubutare rero bukaba buhambaye mu iterambere ry'igihugu, ariko nta ntwaro ibereye iriho ngo ubutare buba itunga ry'abasuma. Niyo nkuru yacu ya mbere twari twashimye kubagezaho. Hari n'izindi zigiye zitandukanye ziriko ziragaruka ko bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Reka naho dushike kugira ngo turabe uko vyifashe. Gusa tubabwire ko amatohoza Pacifique yanazwe n'ubundi doni yayo narashira ahabona, tukazoyabagezaho kuri iyi mbonesha kuri ya hejuru TV.
mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe amatora seni ubona ko imyidogo y'imigambwe imwe n'imwe n'amashengero y'uko bataserukiye mu mirwi ijejwe amatora mu ntara sepi atarufatiro ifise kuko ngo batawituye. Seni ikabisigura ko bari kuba bayandikiye kwihweza ivyo bitogera ivyo ari vyo nk'uko rero ibwirizwa rigenga amatora ribaha uburenganzira. Ku bw'ivyo ubujejwe kumenyesha amakuru muri uwo murwi avuga ko abo bidoga batariko bakurikiza amategeko kuko ngo ico kibazo batagishikirije seni. François Bizimana akaba bivuze nyuma yaho imwe mu migambwe n'ihuriro ry'amashengero SNEB yidoze ko itari ku ntonde kandi hari yivuga ko yarungitse aboja mu mirwi. Aremanga ko imigambwe n'amashengero atashikiriwe yose, amenyesha ko rero imigambwe 36 iri mu Burundi, imigambwe 24 ariyo yashikanye amadosiye mu murwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Kubw'iyo rero yaserukiwe mu gihugu cose, muri yo 8 mu gihe ku mashengero 9 yatanze dosiye yaserukiwe amashengero 5. François Bizimana rero agashikiriza ko bifuza ko n'abandi baserukirwa ariko ko atari gushoboka ko imigambwe yose iserukirwa bivanye n'igitigiri byari bikenewe muri sepi. Agatabo rero hakemeza ko ishengero gatolika ataririmwo, akavuga ko ata dosiye ryatanze. Nawe rero uko rero agasigura ko iyo murwi seni bagirisha inama wasavye ko abifuza kuja mu mirwi sepi boshikana amadosiye yabo, ariko ngo nta dosiye y'iryo shengero bigeze babona kandi ico gihe bari baserukiwe. Kigali mu Rwanda ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 1994 hamwe na Perezida Jean Baptiste Bagaza Sandabiye Bruxelles mu Belgique ku itariki ya 4 ukwezi kwa 5 2016. Perezida Boyo rero akaba yaravutse mu 1949 muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Ni umwe mu basirikare b'u Burundi rero bize amashuri akomeye mu gisirikare mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budage. Yarajejwe amabanga atandukanye mu gisirikare, yarabaye mu nama nkuru y'umugambwe Prona imbere yo kurongora Burundi inshuro zibiri kuva mu 1987 gushika mu 1993, hanyuma mu 1996 gushika mu 2003. Ni umwe kandi mu Barundi bajejwe amabanga atari make ku rwego mpuzamakungu. Sandavye aserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel. Akaba yarahitanywe n'indwara i Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuza ku wa 17 ukwezi kwa 12 2020. Tuzobandanya rero kubasangiza n'inkuru zijanye n'itahukanwa n'ibisigarira vya Perezida Buyoya yabaye n'ivyaranze ubuzima bwiwe kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Niho rero vyose muzobironkera. Mu yandi makuru rero hagezweho abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bariyamiriza amanyanga bariko barategekwa n'ababarongoye. Hari abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye bavuze umubabaro wabo mu gihe rero buri kwezi bahora bahabwa amadolari 50 yo kubafasha kwibeshaho umutwe bakenera. Hari bamwe baherutse kuyaronka n'abandi bataronse, cane cane batayo ya 6 Tafoka n'izindi batayo zibiri muri Sud Kivu. Mu ntumbero yo gufukafuka rero ko abo basirikare bataronse uburyo bwabo, abandi basoda bariko basabwa gusinyira amadolari 100 kandi bahawe 50 mu ntumbero yo kwerekana ko habaye kwihenda vyatumye abandi bataronka. Umwe mu basirikare akaba yaranditse agira ati, ubwa mbere twifuza kubashimira kuko umusoda wese wo mu Burundi ari muri Kongo arazi ico mwamufashije. Ubwo rero yareka abwira Pacifique Ntazwe kuba wagumye gusemerera ibijanye n'akarenganyo dukorerwa vyatumye abatwara igisirikare bikubita agashi bakagira ico bahinduye. Ngo twagomba tugusabe ntuzucika intege kubera abagutuka, vy'ukuri umenye ko ikintu cose wanditse cerekeye abasoda bari muri Kongo abategetsi bagiye baragikorako, ngo ntibazigera bemera ko babikoze kubera ko wavyanditse, ariko twebwe turazi agaciro kawe n'ico watumariye. Ngo nabisubiyemwo, ikintu cose wanditse kijanye n'ingene tubayeho carabateye ubwoba, baragikorera ko mbere hari n'abari badutwara bagiye barakurwa kubera amanyanga yabo washize ahabona. Kenshi abarundi rero ntibibuka gushima iyo ubagiriye neza, nukuri ngo bimenye ko wadufashije cane. Ngico wandika rero
byaragize inguvu ku buryo baca batwaka amatelefoni ngo tureke kuguma tubisoma kandi tureke kuguha amakuru, ariko baribesha turabimenya. Ngo jewe ndi mu basirikare ba mbere barungitswe muri Nord Kivu kurwana na M23, ndi mu basoda bahagorewe bikomeye, turi muri batayo ya 6 Tafoke muri Buka, bamwe bapfa bwa mbere bari kumwe na Majoro Gashirahamwe. Buri abasirikare barandikiwe amadolari 50 ku kwezi dukoresha ino, ariko amezi 3 ya mbere ntitwarunse namba. Batubwiye ngo yari stage, mwumve iryo barango yari stage n'amabere twahaboneye, abatari bake bakanahapfira. N'ubu rero turacasaba ngo baduhe ko dufaranga, baranze kutwumva. Biriko biraba ubu navyo ngo vyaduteye isoni. Batayo ziri muri Nord Kivu zarahawe ayo madolari 50 kiretse batayo ya 6. Batayo ya Tafoke ari muri Nord Kivu ni ya 5, iya 6, iy'indwi, iy'umunani, iy'icenda, batayo y'icumi, iy'icumi na rimwe, iy'icumi na kabiri hamwe n'iya 13. Kaba muri batayo ya 6 ariko baheruka gukurwayo bajanwe Bukavu, Kamanyora, Itara, Birava n'ahandi henshi muri sekiteri ya Bukavu. Hasanzwe rero hariko n'izindi batayo zibiri, ya 3 n'iya 4 ziri muri Sud Kivu hariya mu bice vya Nzabamema. Ikintu rero ngo kibabaje nuko amabatayo ari muri Sud Kivu atahawe amadolari 50 beshwa ngo haje ayadakwiye. Hanyuma rero haduka amanyanga yo gusaba abari muri batayo ya 5 ya Tafoke basanzwe baronse amadolari 50 ngo basinyire $100. Abo nibo rero ngo twaboneka ari ubusuma bukomeye bwateguwe. Ngo niki cotuma bamwe bataronka baronse, nabo rero bagasabwa gusinyira yadengeye ayo baronse. Bino bintu rero ko bashaka gutwiba. Ubwo rero ngo twasubire gufatwa nabi, ngo batuzanira ibiharage vyaboze, ngo hagize uwigwara baramubwira ngo yigurire imiti kandi bazi ko bataduhemvye. Ubu ntiworaba, bamwe rero batanguye kugwara inda mu mpuzu kubera ata gasabuni tukironka. Ngo twebwe rero ntidutahura ukuntu tubura imiti n'udufaranga twari twandikiwe ntibanatuduhe, kandi bagaca batubwira ko umusoda agwaye aja kwigurira imiti. Twibaza nimba vyarahindutse ko abasoda batakivuzwa, babitubwire tubimenye mu gihe bategerezwa kuvuzwa na rirya turiko tugwanira ivyo tutabona kandi atari igihugu cacu. Ngo turagusavye rero ngo usubire usemerere umukuru w'igihugu be n'umukuru w'igisirikare babimenye. Iyo babimenye rero bahora baca babikurikirana bakabona ko tabesha kandi ingingo zirafatwa, kuko ngo waradutabaye kenshi n'ubu bandanya. Ndangije nsubira kugushimira kuvyo wadufashije bitagira uko bingana. Hanyuma rero ngo nzokwandika ibintu byose vyagiye birahinduka kubera amakuru wagiye uratanga. Niko rero umusirikare yoba yaratangaje abibwira Pacifique nini nahazwe. Duheretse rero kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'agateka k'itsina muntu. Imyaka 3 irarumanye igisirikare c'Uburundi kitavuze iyo cashize riya ngo Mirakiza, aho yafatwa igerekerezo ry'icenda ukwezi kw'indwi 2021. Riya ngo Mirakiza yari yarongoye umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rurare. Muri kahise kiwe Riya yari yahoze ari umugwanyi akomeye wa FNL. N'umuntu wazaga rero bari kumwe ku rugamba yari yitwa Ron Ndayishimiye, uyo ni nawe yahavuye muhemukira. Hari ku munsi wa 5 igihe Riya ngo Mirakiza yafatwa igenekerezo ry'icenda mu Kakaro 2021, ngo Mirakiza yari yiriwe arapakiza amatafari yiwe mu ibeni aho bita ku Mpanda muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi. Isaha 9 z'umurango ibeni iruzura bayinjiramwo ari bane, aribo Riya ngo Mirakiza, umushoferi hamwe n'abandi babiri. Amatafari yari yashiriye bakiriya mu Kanyosha, ibeni iri hafi gushika muri Shanika, ariko kiri mw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba haza ipikipiki irayirengana ica ihagarara imbere yayo, ibeni nayo irahagarara. Ako kanya rero haza pick-up y'igisirikare ifise imparati A031 nayo irahagarara. Iyo modoka rero yamenyekanye ko yari isanzwe ikoreshwa n'umukuru w'ikambi y'abasirikare yari icunzwe mu Rukoko. Uwo nawe yari Liyetona Colonel Ron Ndayishimiye. Umunsi Ron yari muri iyo modoka yarimwo abagabo bambaye imyambaro y'igipolisi y'igisirikare Murantunge n'abandi babiri bambaye izisanzwe. Abasirikare rero baca bategeka Riya kuva mu ibeni bamwinjiza muri pick-up yabo, baca batera baja muri quartier Asiatique. Pick-up rero igeze kw'ibararo riduga kuri lycée Direct irahagarara.
Eliya rero baramusohora bamuhereza iyindi kamyonete double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona. Iyo nayo rero igenda yiruka mu biro bikuru by'igisirikare. Imodoka rero yahavuye imenyekana ko ariyo mu iperereza ry'igisoda kandi yanyuruje n'abandi benshi muri 2021. Kuva ubwo nta gakuru ka Eliya Ngomirakiza, nta mutegetsi rero ataramenyeshejwe nyuruzwa rya Eliya Ngomirakiza. Kuva Eliya Ngomirakiza afatwa byaramenyeshejwe inzego zose z'igihugu, umuganga CNL warituye igipolisi CNDH na leta. Muri Fokote rero avuga ko bandikiye Perezida Ndayishimiye baha n'igopi umushikiranganji w'ubutungane, umukuru w'igisirikare c'u Burundi na Procureur General de la République. Abo bose baranumye birazi neza ko Eliya Ngomirakiza ngo yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare c'u Burundi, ari naryo ryanyuruje abandi batari bake muri 2021. Ico gihe iperereza ry'igisoda rero ryafatanije kubabisha n'iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD ryarirongowe na Brigadier Jean-Marie Vianney Rwasa. Uyo nawe rero akaba yaronka amategeko ko ya Reveriyano Ndikuriyo. Indiri z'abantu rero barishwe mu mwaka wa 2021 bishwe n'akarwi gatoya kari karongowe na Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru yari icegera umukuru wa JD. Ni nkuru rero tuza kubandanya mu masaha ari imbere. Tubakengurukire cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mbasabe rero kugira ngo tumuze gucikwa yandi tubafitiye kuri uyu mugoroba. Twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye muza gukurikira mu bisata bitandukanye kuri Imbonesha kuri ya Hejuru TV. Mane bahezagire.